Mwaramutse nashaka guhumuriza abantu bamaze iminsi banyandikira bamwe bandungikira amapost bariko barakora kuri Facebook abantu batukana bantuka ndamenye ko icambere nuva ko ndi ampe ico bita thick skin mu gicongereza ntabwo ntetemejwe n'akantu n'ubusabusa ngo nakarantutse surtout iyo uzi ko uwo muntu ari kugutuka ahanini nawe atamerewe neza cyane ahubwo ariko abikora kubera ignorance nico kindi cya kabiri abo bantu benshi babikora out of ignorance kubera kutamenya nkunze kuvuga karorero ko jewe nahoze ndi umukomuniste nambara inkofero ya Che Guevara nkiri umadolesa kubera twumva ivy'abakomuniste Kim Il Sung, Che Guevara, Gaddafi, Castro tukumva umenga nivyo bintu vyiza bitwaye igihugu kugeza aho kumwe ntabwo guca ubwenge nkaraba ngasanga ibihugu by'abakomuniste ntabwo vyateye imbere economically abantu bose bamvuga komuniste bariko barabihunga ico ni kimwe ica kabiri ko abantu baho usanga umwidegevyo ntabwo uhagije ari nayo mpamvu ubona nk'abantu b'abarundi bagiye hanze cyangwa abanyafrika n'abandi b'abanyaziya n'abaki atanu materaja mu gihugu cy'abakomuniste bo mugashaka kuvuga no muse kuri communisme shavuga ko nanje nkiri umadolesa nari mfise knowledge iri limite connaissance iri limite ngasanga nashigikiye ibintu ubu maze kumenya beta nashobora gushigikira ndamaze gusoma vyinshi muri communisme n'ibiki ico ne kimwe nishavuga ko benshi ni ignorance ntibazi leta yagomba kudukorera iki leta itunganijwe neza imeze gute hari umuntu neretse ingene ino bagura engrais chimique ndiko ndabimwereka nyene mugabo bacagaragaruka ngo yibaza ko ari kwisi hose ngo baca kuri leta rwenda kweretsa aho ngenda nkagura gatwana kamera nkakwereka umuntu ari gasohokana engrais chimique ucumwira ngo baza ko kwisi yose basa muri leta uba hubone ignorance ndagira uko ingana ankora byo kwisi yose yabaye mu bihugu bingahe je nabaye mu bihugu birenga 17 mbona aciyemo uwo muntu anyuzemwo vyose nta na hamwe ndabona engrais chimique bari kubayigura muri leta ibiri mu amaduka ajanye n'ivy'uburimi canke hardware stores bamwe hamwe naho muri Afrika uvuga naho mu Burundi bere wanashaka hariho epoke twese tuzi aho engrais chimique bashobora kuyigura mu iduka genda vyibuka ko agenda ku munzane bagapakura bagashira ku kintu cy'igisahani ibiro bingahe bakagugatahana jeje ugenda cibuka mu vy'ukwe na mu Burundi alors sinibaza ko no muri Afrika mbere wanashaka ibintu vya engrais chimique ubanza guca kuri leta isukari indagutakiye etc mweje cyangwa kuvuga ndi thick skin ikindi abantu bakoresha ignorance ija gatatu hariho ikintu discours ya Franklin Roosevelt no munyamerika umushobora kuba mumuzi mu chef d'état américain yari populaire cyane kumbe muje kuyisoma nubwo yobiri mu congereza bayise ngo ni bayise the men in the arena change citizenship in the republic donc citoyenneté dans la république mugabo besha kuvuga ngo the men in the arena Men in the arena ni nk'umugabo ahagaze ahantu muri arena ahantu kuri stade niko novuga canke mu boxer ari muri ring ntatinya ama punches ntatinya ko mu punchinga ariko wese gupunchinga kuvuga men in the arena no umuntu ari karagira icavuze ari karagira icaterereye ntabwo atinya ama critics ataba critics bo abaharurwa nibajya bari kuri tele bari kubakora jeu bari kubakina umukino. So the men in the arena ni discours yafashije cyane dama vi hariho ijambo sinze ko ryari muri iryo nyine bavuga ngo abantu bahuka kuriskinga nebo kandi bashobora kurayisisa. So c'est un risque que j'ai pris nzi ko biri mu mariske yo kuba aliéné n'abagenzi n'amafamiye bon yuko aho ngenda nzoza ndiyubara etc. C'est un risque que j'ai pris ndayibona mugabo novuga ko ivyo bavuga nabwo buposte butandekuraja bumwe bwishi mbe nta nubwo mbona kiretse umuntu abundunga ikiko je ntabwo ndi mwendo nk'umwanya munini wo kuzana browsing kuri internet ndondera umuntu yamvuze ko ikintu cyo kandi cyo nabanda bironderako hano numvise ngo yarantumiye sinzi igihe yantumiriye pause yaho yabirungikiye abantu yatumye ntibarambwira muga cyaka kuvuga ko ntabwo bindekuraja at all ahubwo keshi na keshi bintera intege kuko mbona ko bikorashikira abantu c'est très bien et puis nibyo mu comment usanga antuka nuze ratio donc proportion y'abantu banshigikiye n'abatanshigikiye abashigikiye ari benshi
atava ngo nkenda banshigikira kuvuga ko message nshima ko abantu bayironka bakayakira kubera le plus tuzoronka abanyagihugu bari eduqué bazi ico good governance bazi ico kubaha agateka ka muntu bazi ico kubaha le bien public bazi ico guteza imbere igihugu le plus turonka benshi le plus mu bategetsi bazoza barazamukamo abo bajero tuko turavuga no munsi ejo bari ba ministre aba gouverneur aba mustanteri nibo bazoba bagende bakura bafite izo principe hanyuma bazaplike mu gihugu abasirikare abapolisi abacamanza etc comme ça muri kazoza tuzuze igihugu ciza tushokoraga abana n'abuzukuru bacu urumva ko atamuntu yo bideha atamuntu yo debukirwa sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye